Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye kuri uwo munsi igenekerezo rya 25 ntwarane 2024 ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe uramanuka munsi y'ino video hamufyo n'imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone cange subscribe bivanye na YouTube ukoresha urafyonda ko hamwe udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza biba biriko bivugwa irya nino mu bisata bitandukanye ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira abatwa bashobora kuba barakorewe amabi muri kahise hatuma bikumira cange bakumirwa Pastori Bizimana Silvestri umunyamabanga mukuru w'urwego rujejwe amashengero mu Burundi Senebe asaba umurwi CVR gukora amatohoza kugira ngo hamenyekane amababatwa bo mu Burundi bakorewe nabo ugushika naho baca bikumira ntibumve ko boshobora gusangira nabo mu yandi moko y'abahutu n'abatutsi asaba uwo mugwi kandi gutohoza igituma hata muhutu cange umututsi yipfuza kurongora umutwakazi n'uwugize ngo aramurongoye avuga ko yariko yivura umugongo mu gihe ayandi moko yoyo arongorana atangorane vyinshi kuri no nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo umurwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR umenyesha ko uri kurakora amatohoza yimbitse kugira imiryango yanyazwe ivyayo mu rwimo rugo mu myaka y'1972 n'umwaka w'1973 ibisubizwe icegera c'urongoye uwo mugwi amenyesha ko hari itegeko ririko rirategurwa kugira rizobatunganirize Keremano we ni nziza yabivuze ariko arishura abarongoye amashengero bashaka kumenya ryari abanyazwe ivyabo bazobisubizwa cange bakabironyera indishi hari kuri uyu wa mbere mu kiganiro c'uwo mugwi co kubereka ivyo umaze kurangura abo barongoye amashengero basaba uwo murwi CVR gukora ibishoboka byose kugira igikorwa uriko urarangura kizobe koko ikinywanisha ntikibe igisubizo Burundi n'abarundi mwihumbi vyinshi ni mukanye mu buryo buramvuye ntuje kure nayo ingingo isaba ko abanyagihugu bimuka kubera igikorwa c'iterambere rusangi hifatwa hari ibibanje gukorwa nko kubanza kugisha inama abo banyagihugu kuri uwo mugambi ni insiguro z'umuhinga mu mategeko agenga amatongo Emery Nukuri atomora ko abanyagihugu bategerezwa kuronka umuzibukiro ukwiye imbere yo kuhava abivuze afatira ku bari bafise amatongo mu gice ca hegitari 160 zegereye ikirimba c'umukuru w'igihugu mu Gasenyi muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura abo bamaze igihe bidoga ko imizibukiro yabo yatevye vyinshi navyo ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe nayo mu yandi makuru kandi ndibugushikirize ino nkuru ivuga ko Kavibe bariko barahumuriza abarundi bafise amadosiye muri sentare mpanavyaha mpuzamakungu Gustave Niyonzima harongoye urunani Kavibe rw'abashingwamanza rwishinze kuburanira abashikiwe n'ivyago kubera intambara yadutse mu Burundi mu mwaka w'2015 arahumuriza abarundi bafise amadosiye muri sentare mpanavyaha mpuzamakungu ko amatohoza ageze kure kandi ku rugero rushimishije ibi yabishikirije inyuma yaho kuwa 24 ntwarane buri mwaka hibukwa umunsi wo kuvugisha ukuri ku bijanye n'ihohoterwa ry'agateka kazi na muntu usayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure hico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hamugafyo n'imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone cange subscribe urafyonda ko hamu udushikirije intererano yawe nyene yo kuja turakuronsa amakuru bene aya umwanya ku mwanya kandi ku gihe Hano makuru ku buryo burambuye rero ntunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko ingingo isaba ko abanyagihugu bimuka kubera igikorwa c'iterambere rusangi hifatwa hari ibibanje gukorwa nko kubanza kugisha inama abo banyagihugu kuri uwo mugambi
akaba ari insiguro z'umuhinga mu mategeko agenga amatongo. Emery Nukuri akaba atomora ko abanyagihugu bategerezwa kuronka umuzibukiro ukwiye imbere yo kuhava. Abivuze afatira ku bari bafise amatongo mu gice ca hegitari 160 zegereye ikirimba c'umukuru w'igihugu mu Gasenyi muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Abo bamaze igihe bidoga ko imizibukiro yabo yatevye. Uwo muhinga akaba avuga ko ba nyene umugambi bakora igicapo bahejeje bakabwira ababifitiye ububasha. Mu gihe ari itongo ritarenza hegitari 25 ngo babaza umushikiranganji ajejwe ibidukikije ari nawe ajejwe ivy'amatongo. Ari itongo riri mu gisagara babaza umushikiranganji ajejwe inyubako. Iryo tongo rirenza ihegitari 25 babaza umukuru w'igihugu. Emery Nukuri ashikiriza ko uwaheza akaraba nimba ari umugambi ukenewe hanyuma agafata ingingo y'imfatakibanza declaration provisoire d'utilité publique. Uwo mwigisha wa kaminuza akaba amenyesha ko abanyagihugu vyerekeye baheza bakabamenyesha bakabasigurira n'umugambi hama bakaraba n'aho hantu ibihari. Kubwiwe ivyo biheze icegeranyo gitangwa kuwubijejwe agaca asaba umugwi w'igihugu uraba amatongo kuraba ko bikwiye. Uwo muhinga akaba avuga ko uwo murwi ufashe ingingo ko abanyagihugu bimuka uvuga n'ingene bahabwa umuzibukiro. Yibutsa ko uwo muzibukiro leta iwumvikana n'abanyagihugu ikawubaha imbere y'uko bimuka. Muri ico gihe ngo yaba leta canke umunyagihugu bose barunguka. Nayo mu yandi makuru kandi nonyemerere ngushikirize ino nkuru nyene nari nagushikirije mu buryo bw'impfunyapfunyo ivuga ko Kavibe bariko barahumuriza abarundi bafise amadosiye muri sentare mpanavyaha mpuzamakungu. Gustave Niyonzima arongoye urunani Kavibe rw'abashingwamanza rwishinze kuburanira abashikiwe n'ivyago kubera intambara yadutse mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2015 arahumuriza abarundi bafise amadosiye muri sentare mpanavyaha mpuzamakungu ko amatohoza ageze kure kandi ku rugero rushimishije. Ibi yabishikirije inyuma yaho kuwa 24 Ntwarante buri mwaka hibuka umunsi wo kuvugisha ukuri ku bijanye n'ihohoterwa ry'agateka ka zina muntu. Gustave Niyonzima arongoye urwo runani akaba amenyesha ko uwo munsi ushitse mu gihe mu Burundi hacibonekeza abapfungirwa ubusa, abandi bakagenda amazima yongo, abandi bakaborezwa igufa, abandi bakicwa hamwe n'abandi banyarwa utwabo, bikaba biva ku kudahana k'ubutungane. Mbere n'umukuru w'igihugu igenekerezo rya 24 z'ukwa munani 2023 igihe yahura n'abacamanza yivugiye ko ubutungane bwugarijwe n'ibiturire na kamwana wa mama, ahubwo ubutungane buca buba igikoresho mu gufata abaharanira agateka ka zina muntu, abamenyesha amakuru hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Uwarongoye Kavibe kandi haramenyesha abarundi bafise amadosiye muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha ko borema. Amatohoza ageze kure ku rugero rushimishije. Agira ati muri Kavibe ico tuvuga duhamagarira abarundi kuguma babandanya kudomako urutoke amabi y'agahomerabunwe abandanya gukorwa kandi nkaba ndabizeza yuko amadosiye menshi y'abahohotewe yamaze gushika mu masentare mpuzamakungu ariko aratohozwa neza, bitebe bitebuke abakoze ayo mabi bazobibazwa intahe ibakubite mu gahanga. Nayo mu yandi makuru kandi nuko intwaro yatanguje igikorwa co kugwanya uguharika ni mu ntara ya Kayanza. Buramatari w'intara ya Kayanza yo mu buraruko bw'igihugu yatangaje ko agiye gufatira ibihano abarongora abagore barenga umwe harimwo nabo mu muryango w'abayisilamu. Mu bikorwa rusangi vyo ku munsi wa gatandatu uheze, Colonel Remy Cishahayo yamenyesheje ko uguharika ari isoko ry'umutekano muke muri iyo ntara. Ategeka abagabo bafise abagore barenga umwe harimwo abo mu muryango wa Isilamu kugumana umukenyezi umwe azwi n'amategeko. Kubw'amakuru havaho yariko arakorera ibikorwa mu ijambo ryiwe kuri ubu wa gatandatu, Colonel Remy Cishahayo yamenyesheje ko agiye gukora uruhigi ku bagabo bafise umugore arenga umwe.
Kubw'uwajejwe intwaro, uguharika ni kimwe mu bituma umutekano uhungabana muri iyo ntara. Yamenyesheje ko n'ubutunzi bw'umuryango busesagurwa mu kurondera umugore agira kabiri aho kubukoresha mu muryango. Koloneli Remy Cishahayo yahamagariye abarongozi gukurikiranira hafi ico kibazo gihanze iyo ntara. Bamwe mu bayoboke b'idini rya Isilamu ntibatahura iyo ngingo ya Buramatari, bagatomora ko n'idini ryabo ryemera kugira umukenyezi arenze umwe. Basaba uwarongoye iyo ntara gusoma neza amategeko imbere yo gufata ingingo icinyiza abatwarwa. Ariko abandi hatari abayisilamu barashima iyo ngingo yo kurwanya ingeso yo guharika mu ntara ya Kayanza kuko ku bwabo amatati menshi afatiye ku guharika. Ishirahamwe Abagabo mu Gahinda rivuga ko iyo ngingo ari iyo gushima. Boniface Nduwimana, umukuru w'iryo shirahamwe, akaba avuga ko uguharika bitera ingorane nyinshi mu miryango myinshi harimwo amatati y'amatongo. Asaba ko ingeso y'abagore barongorwa ku bagabo benshi yotuzwa muri iyo ntara. Kubwiwe iyo ngingo itegerezwa gushirwa mu ngiro ku bagabo no ku bakenyezi. Kayanza ni intara ifise abantu benshi ku kilometero kwadarato mu gihugu. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe, ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe, urafyondako hama udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza, yewe n'umunsi mwiza.